Fridole ni umusore yavukiye muri zone Cibitoki, ariko aritegurira kubaka kuko murabona n'imyaka ndayifise. Urayifise? Ubaye umuntu wa mbere wemeye ko Mwirembo TV. Amahoro neza bakunzi bo Mwirembo TV, nibaze ko mumeze neza bivanye naho umwe wese aherereye. Hama kuri uno munsi uri hejuru tugiye kuyaga ku tuntu n'utundi n'uno muntu mubona imbere ya kamera, ariko uwo mwumva kuri mikro ni Kavaburundi Jean. Rero reka tubanze dusabe umutumire wacu aramutse abakunzi bo Mwirembo TV. Ndaramukije abakunzi ba Mwirembo TV, mubandanye mugira subscribe, like na share. Na cyane mumeze neza rero? Tumeze neza turashima. Yego, mushobora kwidondora na cyane abakunzi bo Mwirembo TV? Je nitwa Fridole. Benshi bantazira Free One. Free One. Irindi ry'ikirundi ufise izina rimwe nako gasiri no konyene? Nitwa Rukankama Fridole. Rukankama. Izina nahawe n'abavyeyi. Uri umusanzu ukankamira abantu ndibaza? Oya. Ni izina mugabo sinsanzwe nkankamira abantu mu buzima busanzwe. Oya, hari igihe nyene izina rishobora kujana nyene n'ingene umuntu asanzwe abayeho, nivyo niko ndabaza. Yego, baravuga ati izina niryo muntu mugabo iyo bikenewe ndakankama. Nkubu ukunda gukankamira abantu bakugize gute? Abantu kenshi nkunda gukankamira, hari umuntu ashobora kugukorera nk'amakosa muri nko mu kazi utegerezwa gukara ugakankama. Na cyane rero ndibaza bakumvise ko yitwa Fridole. Ego vyimbitse rero ibwire abariko baragukurikirana, mbega Fridole ninde, yavukiye hehe, mbega Fridole arubatse, yoba akora uduki mu buzima busanzwe? Fridole ni umusore yavukiye muri zone Cibitoki, ariko aritegurira kubaka kuko murabona n'imyaka ndayifise. Urayifise? Ubaye umuntu wa mbere wemeye ko uri kuritegurira kubaka. Abandi uzabona ngo je ndi umusore nyene nguravyumva. Ego tukiri ngaho nyene Fridole, nkuko tuvyumvise ko wimirije kuzohava urushinga. Waramaze kuronka uwo muvyumva kimwe? Yego, arahari? ndafise umukunzi. Atari banga aho tubwira akazina kiwe? Oya, iryo ni banga. Ni banga kuko ucitegurira kubaka ntuzi neza yuko muzobana. Nico gituma n'ubu rero ntoca ndamuvugira ngaha imbere ya kamera. Wahakuba mu gutwara? Oya, sinico kuko hari no harababona turi kumwe. Urumva rero ubikorera ku mugaragaro, si babandi baca bavuga bati tuza turahurira hariya biherere hariya. Bija ku mugaragaro. None kweri kuvuze ngo simpaka ndabivuge ngo kubera nyine urashobora kuba uri kuritegura kurushinga n'umuntu, ariko bigashobora kwanka kubera ko ukoresheje ugombye gukoresha iyo mvugo. Ndetse mvugishije iyo mvugo kuko mpora mbona benshi mu kibano cyangwa byinshi ndabibona, ugasanga barategura kubaka mugabo ugasanga ntibiheje bibe nkuko iyo nteguro yari. Ego, hama tukiri ngaho nyene Fridole, hariho ukuntu na cyane abajene benshi bavuga ngo jewe uwo tuzokubakana kubera impamvu iyi. Ku bwawe ubu no muzokubakana ibintu bitatu muri vyinshi ubona ko wamushimiye nibihe? Novuga ibintu namushimiye ni musanzwe je ndakunda umukobwa anyubaha. Yego, akunda umukobwa yarezwe sindero, hamwe naho no mupresenta imbere y'abavyeyi bavuga ati yego watuzaniye umufasha mwiza. Na cyane ariko ugashobora gusanga nkuko banabivuga mu Kirundi ngo umukobwa ukimuresha aguhisha inzara. Ndibaza ko kantu urakazi? None nko mu biyago muri ko murayaga, ntawe ushobora kwibaza uti nubwo turiko turayaga, sivyo, nubwo turiko turayaga nkabona ivyo nari nkeneye ko nifuza ko twokubakana abinyereka vyose,
ndabona ko atambesha aranyubaha ibintu vyuko sivyo ntahora wibaza uti arashobora kuba ariko aranyiyorobekako. oya ivyo navyo ugenda bukebuke umuntu uramwiga bukebuke umuntu ugenda umwiga bukebuke kuko mugenda mumurana iminsi urashobora kubona yuko ariko arakwiyorobekako ubye ariyo kamere yiwe asanzwe ariko ameze mu buzima busanzwe. urumva uvuga uti jewe wanje ntanyirobekako. oya wanje ntanyirobekako hoho uhora umusohokana kugira ngo na cyane cyane ko ashobora nk'ubu kuvuga ati reka mbe ndamwiyorobetse ku gato ariko nihagera mu rugo ndamuharure canke nyine mbe ndakoresha akajwi gaciye bugufi ariko uhora ufata umwanya ukavuga uti reka ndamutware nko ku kiyaga hama mugende kuyagayaga nkuko benshi babivuga. ego rimwe na rimwe birashika ego kuko iyo umuntu mugirana ikiyago kenshi nuko haza uko nyene ko umumenya ego ukagenda umumenya bukebuke rero bihora bishika ego tugasohoka tukagirana ikiyago ego tukiri ngaho nyene Fridole nibaze ko turiko turayaga duhuza je nashaka ndabibarize byinshi ndibaza nubwo utarabijamwe ariko niyuja ariko bimwe uravyumva cyangwa kanabibona. Hari ukuntu benshi bakunda kuvuga bati jewe nubwo nakunze urya mukobwa ndafise byinshi namukundiye ari ugaca usanga nkuko navuze ati hari ibintu bitatu vyihariye uvuga uti jewe bino vraiment nivyo byatumye mbona ko atanu yundi nkeneye sivyo ndibaza no ko bimeze ni nkuko wagombye kuvuga uko. Rero ku bwawe nibihe bintu canke ikihe kintu ubona benshi iyo bagikundanye bubahana bagira iki washaka nawe ukamuha umutuzo ivyo akeneye byose ukabimufasha ariko byinshi ukunda kumva iyo bamaze kubashikana mu rugo abo bana b'abakobwa baca bapfa ubona uzohava usanga kuwawe ugaca uvuga uti jewe nuko nubwo nakwihanganiye reka nkoreshe rya zina ryanje rukankama ahubwo so ugukankamira n'amakofi ndashirako. nkuko nabivuze ubwa mbere ndakunda ngire nzogira umufasha ndamubahe kandi nanje anyubahe. ego dutanguranye kubahana ndibaza n'ibindi byose byoza bukebuke. ego mu rugo umuntu ahura na byinshi ego nyinshi zo mu rugo ni nyinshi umuntu ukwihanganira nk'umufasha wawe aje atank'ijoro je sinovyihanganira nko kuri jewe atabimenyesheje hakiri kare canke tube turi kumwe ego twagiye mu bintu twabumvikanye ko abigize nka rimwe no kwihangana na kabiri gatatu no vyihanganira muga bigize akamenyera akabigira nk'incuro zirenga 10 nabasanga nakoresheje rya zina ryawe izina n'iryo muntu nabasanga nakoresheje iryo zina rukankama ukamukankamira n'amakofi ndetse ugashirako. oya wanze kugira umufasha akoze nta makofi wokoresheje ishavu rirenze uratangura nyene ukamukankamira mbese ugafata n'ingingo za bukebuka pana zibabaza. ego ariko ikintu agomvye na cyane cyane ko utubwira ndibaza ni kubera nacenda kubaza burebure. ego hariho benshi basi ntomore sivyo bavuga bati jewe tugikundanye sivyo tugikundanye ntitugeze tunaryamana sivyo we sinzi tukiri ngaho nyene ubona sinzi singombye kubinjirira ariko urumva ico nagombye kubaza wowe urabona nyene ko bizogenda uko nyene aho muvuga uti jewe mpaka ndamushize mu rugo yuko uzomwihangana nyene mugende nyene atakana mwakoze. ego nivyo navuze ati ni kiyago nyene turashobora kubihuriza ko bikaba tukagenda ataco koze kandi nuko bimeze ariko kubwa uravuga uti jewe nti oya Jesu uko bimeze. oya kubwi wanje nivyo niyo ndero y'ikirundi twareresheje nuko biba bikwiye kumera yuko umurindira mpaka mushinze urwanyu mugira urugo hamaka ariho nyene muhera muri gahunda mukirikana uko nyene uko nawe ucu vyumva ariko nk'igihe basi we nivyo wifuza
nk'igihe nawe yovuga ati jewe ahubwo nubwo utabishaka nije ndabishaka, na cyane cyane nimba utari kurampisha vy'ukuri ko nkunda, kubera benshi bavuga ngo jewe iyo umuntu tutaryamanye nk'abakobwa ati jewe tutaryamanye ntiyo bari karanyereka urukundo, nawe ugaca uvuga uti nubwo wavuze ati we nta si kumeze, abandi bakavuga bati uwo mukobwa twokundana ukwezi kwa mbere imyaka ingahe ntarabona ubwambure bwiwe, yoba ari umukobwa nyabaki nk'igihe rero uvuga uti je ntavyo nkeneye, nawe akabigusaba wovyifata mu gute? Urabona nko muri bihe tugezemwo biragoye, ubu abantu bamaze gutera imbere kwa civilise, yego, kandi kenshi je byo mpora mbona benshi usanga bagiye kubaka nk'ivyo bintu bimaze kuba, yego. Rero mu gihe binsaba twadukundanye mbona yuko dukundana vy'ukuri ari byo kubeshana, nta kubesha ari gihe usanga vyabaye hama donke uci usanga kurya bavuga bati hari ukuntu nyene mushobora kubikora ukavuga uti nije ndabitanguye, ugaca usanga uwo mwanya abigusavye ko mwobikora bivanye n'ingene mwishimanye n'ikiyago kandi agomvye nyene ko mwakirana, ugaca usanga siwe wa mbere mutanguye kubikorana nawe, ndibaza n'ikirundi gitahuritse turiko turayagako, ugaca usanga siwe wa mbere mutanguranye kubikorana, ugasanga nyine abandi barahaciye, kandi urumva uri muri projet yuko mwategerezwa kubana, wovyifata mu gute? Ivyo urumva dusanzwe turi muri iyo projet yuko twobana kambere umufasha nanje kamubera umushinga ntahe mu rugo. Je kubwanje no vyihanganira. Wovyihanganira? Nka kugira nakubwiye anyubaha, nkambona ari umugeme yarezwe, nayo ico kintu cyo carabaye kubwiwanje, ze kuri kote wanje sinzi nko kubanza. Je kubwanje no mwihanganira. Hamwe utomubaza uti ibi vyagenze gute? Yego sinobimubaza, yego nobimubaza nkamubwaza ninde mwari kumwe imbere yuko tumenyana nanje, mugabo abinsiguriye nkabona yuko ari je turi kumwe muri uwo mwanya, jewe no vyihanganira kubwiwanje. Wovyihanganira? Hama nawe aciye akubaza ati we nawe mumaze kubikorana bangahe, buryo urabona ko mubwiza ukuri koko? Nkuko we yoba yambwije ukuri, we ntiyigeze abikubwira, we yagusavye gusa ko mworyamana, kandi urumva ugiye gusanga yararyamanye n'abandi. Wowe rero aragerageje kugusigurira nyene ko hari abandi bari bamaze gukundana, kandi urumva utibagiza ko mufise gahunda yo ko mutegerezwa kurushinga kuko mwabwijanye ukuri. Bivanye ngene abigusavye avuga ati reka ndamwiyereke, kandi urumva ko n'abandi aba yarabiyeretse, nawe uci usanga uti nyene nta kiriyo, wanavuze uti je no mwihanganira, ubu rero birahindukiye. Nawe aciye akubaza ati none sheri ko jewe wamaze kumenya nubwo nyene nagusigura ingene vyagenze, wewe nawe umaze kubikorana bangahe, umubwiza ukuri? Musanzwe iyo muri mu rukundo, kugira urwo rukundo rwanyu rutere imbere kenshi mutabwizanye ukuri, ntaco murubakirako. Je rero no mubwiza ukuri, yego, nkuko n'ubu nsanzwe we turi kumwe ndamubwiza ukuri. Umubwiza ukuri? Yego, no mubwiza ukuri. Aho nyene niho burya vyugariye, urumva uramubwije ukuri nkuko nawe wavyiboneye. Mbega nka wewe urugezo rwo kubimenya, rwo kubimenya woba wabimenye gute vy'ukuri ko hari abandi bahibanjirije? Hari ico buzi mu vyo wize canke mu kiganiro mwagiraniye n'abandi uvuga uti je nisanga bimeze ukunzo camenya ko yaryamanye n'abandi? Kuko hari igihe usanga namurenganije agapfa kuvyemera kubera nyene avuga ati nurukankama aranyica, reka mfe kubimwemera ntaza kumuhomba. Wowe wibaza ko kugira ngo ubimenye uba wakoresheje iki canke mu vyo wize hari ico biziko cerekana vy'ukuri ko wamenye ko yaryamanye n'abandi? Kuko hari igihe usanga nyene umwihenzeko. Oya, mu gihe mumaze kubonana nawe nta kibazo ko kutobimenya yuko amaze kugendana n'abandi. Yego, murinze mubonana nkuko yavuze ati bishitse akabigusaba mutaragira
ubugeni wovyemera nka wewe yego avuga ati nakwishuye ati dukundanye uza ntavyemera je novyemera yego mugere tumaze kubonana hamwe usanga atari we wenyine umaze kuhaca nta kibazo utabimenya. Urumva izo nyigisho nk'ubu ndumva ko wazirose zerekana ingene utegereza kubimenya. Ya tukiri ngaho nyene Fridore, kandi ndumva ikiyago kimeze neza, kandi wewe wavuze uti je ntandukanye n'abandi ntandukanye n'abandi kubera ndetse urumva ni wowe witwa Rukankama nkuko usanga hariho n'abandi ego hama hari ukuntu bakunda kuvuga kandi nawe ndazi uravyumva yuko hariho abavugira bati aho kaciye ntihaca urwanko kandi wama wavyumvise n'ibintu bishika kuko n'undi afise inka arabona aho zitaha bajya uza wumva ngo yagiye gusezera umugenzi wiwe bagiye gusezera umugenzi we mu bihe byo kwitegura mariage, ugasanga agiye jeudi sivyo akubwira ati ngiye gusezera umugenzi wanje, ugaca ivya mbere umva wavyihanganiye ugaca unabimenya cyangwa ugaca usanga n'uwo muntu uramuzi ko asanzwe atavyorosha, akakubwira ati ujya ari umugenzi ngiye kumusezera agusavye uruhusha canke umutelefone kugira ngo muyage nyene ivy'integuro y'urubanza, agaca akubwira ngo ndi kwa naka, igitekerezo ca mbere wogira niki? Ivyo vyontera amakenga kandi ni nkuko vyontera umuntu wari wese vyo mutera amakenga. Yego uzi ko muri mu nteguro y'urubanza ugazomba ngo agiye nko kwa naka nkuko twabiganira ubwa mbere ukavuga ati je twaragendanye na naka ugasanga muri musanzwe nzi ko muri mufitaniye ubucuti. Yego vyontera amakenga ahubwo hava usanga naho musanzeho nahari kugira ntinyuze neza igituma yoba yagiye ko baganira kandi donc urumva uwo mucunga mpaka umenye vy'ukuri ko bagiye kuyaga bisanzwe, hama ruci usanga bari muri gahunda aho vyoca bigenda gute kubera urumva wamwiketse bariko nyine barabisoza usanze bararyamanye canke barahejeje vyo hoho bigenza gute? Wogenda aho nimba mumaze kugira etat civile umaze kumupresenti wanyu canke sinzi n'abagenzi bamuzi ho hava vyifatamo gute? Novuga ahubwo ko Imana bibimpishuriye hakiri kare ndibaza noca mvuga ko atari wiwanje, atari wawe, noca mvuga ko atari umufasha wiwanje nawe ngo bantware, ndibaza ko vyoba birangiye. Oya kandi wumva hasigaje iminsi ngaho kugira ngo mu rushinge. Yego naho bamaze gushiramwo uburyo bungana gute ndibaza ko rwanje vyoba birangiye. Vyoba birangiye bari umufasha wiwanje. Ya yego ndumva uriko ubisigura neza Fridore sivyo, uriko ubisigura neza na cane cane nk'abakunda kubikora nkuko bamuza bumva ngo ngiye gusezera ngo umugenzi wobahanura iki ngaho nyene, ariko utavuga ngo hanura abakobwa gusa, bimwe baraza kuvyivugira muri commentaire sana abahungu bobo bemera ko abo bakobwa baza kubasezera kandi bazi ko batazobashira mu nzu, wobahanura iki? Oya notanga impanuro muri rusangi ku bahungu yego no ku bakobwa bose. Nobahanura yuko iyo umaze gufata intumbero ugacagura uwo mushobora kubana mbese bikaja no mu nteguro y'urubanza kugira mu vyereke Imana n'abantu bose. Yego nobahanura abasore n'abigeme bifuza bashaka kubaka bari no muri iyo nteguro yo kubaka ko bofata intumbero iyo bamaze gufata intumbero akavuga ati nzobana na naka nohanura ko batojuragurika bahendwa nabo bahoze bagendana bagiye kumusezera. Yego nivyo nobahanura. Ya urumva impanuro yawe ndibaza barayumva, hama nkawe ndibaza ntihageze yaho wohita muvuga uti ngira ndongore ngira ndongore utarose abo mukundana yaba bato n'abisumbuye, mvuze bato ni nk'abaminere kuko ari usanga umuntu afise amaraso
nyene akundwa n'abakobwa sivyo canka ari gikundiro mu bantu nk'ubu nk'iyo nk'abajya abana uri kurababwira kubera urabona hageze yaho ufata ingingo hatabuza bubesha ndibaza oya muri kamere yanje sinsanzwe mbesha nsanzwe ubesha oya aho uratubwije ukuri neza yuko ata mukobwa nyine waba warabwiye uti jewe ndagukunda kandi uziko neza mu mutwe wawe no mu mutima wawe atabirimwo ushobora gusanga wamubonye amataye ingene aganira ingene araba niki tubwizanye ukuri apana nkuko waruvuze ngo muminere oya mvuze umuminere ni nurya nyene atabarakwiza imyaka yuko uvuga uti noneho turabizi nurya nkaho ukiri muri primaire par exemple ariko wavuze umuminere nurya atarakwiza imyaka yuko uvuga uti yoja kurushinga par exemple akiri mu myaka yo guhohoterwa ariko kazobona arajara kwisanzuye kakwiyerekanye ko nk'umuntu yisumbuye sivyo ntuzi ko aniga kuravyumva ntuzi ko aniga cyane uzi n'imyaka yiwiwe kuravyumva rero muri ko muraganira nivyo nagomvye nyene ko utuganirirako muri ko muraganira ntaho nyene ushobora kumva uvuga uti jewe reka ndamubwire ko ndamukunda kandi muri we bitari mu mutima wawe shaje ngene sanzwe meze kamere kanje sinkunda kugendana n'abakobwa benshi cyane kuvuga iryo jambo ndagukunda uko nyene ndetse ndabikubwira yego ndabivuga bivuye ku mutima simba ndiko ndakubesha yego kandi ndabibwira n'umuntu mbona kuze nawe nyene mbona yuko ari byo muri ivyo bigero byo kubaga yego sindi umuntu agana n'abantu bakiri ku ishuri oya kandi sinta n'umuntu ari ku ishuri nogenda kugira ngo ndagukunda oya citwe ko no unakikiri no ku ntebe y'ishure ntawe wigeze uvuga uti uno dutizanya amakaye turakundanye n'umfasha gufata amanote ibintu vyuko we ntivyigeze biba rero oya ivyo vyarabaye ni naho mperukira kugana nabo bari munsi y'imyaka 18 ivyo nyene vyo kwishuri ujya muvuga ati ni amour scolaire yego ibibura ndibaza ntaho bitaba ntibibura ivyo turabizi twese usanga munganya muri urwo rugero rw'imyaka imwe yego ya tukiri ngaha nyene tumere nk'abasozera ikiganiro cyacu Fridore tunabipfuriza umugisha mu nteguro murimwo na cyane cyane na sheri wa bavyumve kuri byinshi twaganiriye na cyane cyane havuga ati umuntu yemeye kubivugira imbere y'amakungu kuko mu Irembo TV kurikiranwa na benshi ego akavuga ati aravyemeye ndazi nawe nyene biragira ico bimwigishije nkuko nawe nyene ejo dushobora kumugusaba canke tukamusanga hari tukamuganiriza na cyane cyane kugira ngo tubandanye twubaka imitima ya benshi muri rusangi nashaka na cyane cyane ugire akajambo terera na cyane cyane utekerera abakunzi bo mu Irembo TV ariko batariyumvira kuja muri gahunda yo kugira ihitamo yo kugira ngo bagire ihitamo abo bazokubakana ejo yaba abahungu ndetse n'abakobwa ugire akajambo ubatekerera akajambo notekerera abakunzi ba mu Irembo Media mu Irembo TV mu Irembo TV nobanura yuko bo kwitonda yego mu kurondera umufasha bazokubakana imyaka yabo yose isigaye kuko si ikintu coroshe nk'abagiye bashobora gufata nk'amezi 3 mugendana n'umuntu utaramumenya ugasanga barafashe iyo ngingo yo kubana bataramenya na gose yego nobanura rero yuko bo kwitonda bagashishoza hirya no hino babaza abagenzi bw'uyo mufasha agenda muhira akabona abavyeyi yitonda amenye ingeso zo bagiye kubana yego nako kajambo rero norangiza ndabatekerera yuko batokwihuta mu gucagura uwo azofashanya murakoze cyane na cyane cyane sure ndabashimire Fridore ko kiyago twagiraniye kava Burundi ego nibaze ko nejo ni tubakenera mu dusange na cyane cyane ku cicaro gikuru canke ngo duhurira ahantu nko twabigenjeje nibaze ko mutazoreka kutwitaba nzobitaba cyane ego nongeye kubashimira mwebwe muri ko muradukurikirana cyane cyane
mudasiba kutubwira muti hindura ngaha uhereye kuri jewe Kavaburundi Jean ingene mbaza canke ingene nyagisha abo tuba turiko turakorana ikiganiro, na cane cane mutanibagira no kugira ico muvuze kuri cameraman, kubera hari igihe ushobora gusanga amashusho atabona. Yego ivyo vyose iyo mubitubwiye biradufasha, kubera ubwacu tuvuze tuti twifatire ingingo tubigenza uko, nubwo tubishoboye twosanga namwebwe impanuro yanyu itari kiraronka ikibanza, kandi ari byo bidutera intege. Rero murumva ko ari byo bikenewe. Inyuma ya kamera ni Trésor, hamwe umutumire wacu nawe kuri televiziyo mwamwumvise ni Fridolin Rukankama. Asubire abasezere. Ndabasezeye cyane bakunzi ba Mwirembo TV. Yego, Bandanye mugira subscribe. Murakoze, mwumvise ibyo mutegereza gukora, mugire ibihe vyiza bivanye naho umwe wese aherereye. Murakoze. Mwirembo TV.